mugabo aragenda buhoro gushikaho umutima wanje uvyakiranye ndavuga ati finalement usanga ari byo nyene naje shobora naje kuja muri iyo ntuzeya muri iyo gahunda nk'abandi bana bose hanyuma twaragendanye vraiment ni vyabaye guhubuka urukundo rw'iwacu bari baruzi aho twari duherereye ariko rero rwarimwe ibibazo abenshi ntibabitahura hari abagenzi biwe benshi bamuhevye kubera ivyo kujya kuntu rero abantu usanga baguma bavuga amajambo donc batubonye baravuga kandi cyane abarundi baravuga sha kandi bavuga cyane oya ndabizi cyane hasigaye ko umuntu afata decision kiretse utabakurikira ndabizi nyene bakavuga cyane kabisa ku buryo uriye yuko ari we aremererwa je akabarije numva no bihunga nkumva ko menga ndiko ndamutera ingorane nkamugirira impuhwe vraiment ndibuka haheze nk'imisi 3 tuvuye kwa muganga nari njyamye kweri nashobora kwinyagaza cesarienne yari yamaze amanyama numva arabwiye umwana ngo mbe kuzokura ryari ngo twigire ico kintu kirangwa mu matwi camvuga muja hehe ndumva yuko hari ukuntu rero nkumbure ico nagiye guca ntangura kubona nuko bya bintu byose yaravyankesa mugabo byarabaye poids kuri we ku buryo ngira ngo bimugori kontorora mugabo kameme aba umugabo ntana ninda arasima hanyuma ntangura kubona rero ahindura uko yitwara ko ahiranye n'ukwezi amezi 2 tangura kuza utuntu tw'utujambo sanga yaravuze ibintu bikomeretsa nkaho nawe rero uri umugore bishitse agasanga nk'akarore hari umunsi yasanze amatara yacitse mugabo atabuji iri mu nzu nagoze chabati nkaho rero nawe ngura umugore bon juste utuntu duto go out there and make your dreams come true. Hola my people, ndabaramukije amahoro y'Imana mwiri barabwakiye bivanye n'amasaha ko muraturabira ko je nitwa Norazga naro agatandatu submission man of God administration and son of God unstoppable and mazina menshi ariko muri minsi niko nitwa rwose papa haya ndasakana kagahungu kitwa haya kakabebe Constance rakazi ndagahungu ndiko ndagakunda gose umwambira ngo bankwere bamuriyandikisha nzohitamo mukazana nuko bimeze ariko kandi ndabitse ko turi kumwe ikinyobwa cyitwa Blessed and Wiz Biguvu ikinyobwa kiriko kirakora amateka abantu benshi bariko baragenda bagishingira intaravuga ati nukuri twaribwe kino kinyobwa kije kutumara inyota ni 600 ml ariko kandi kabigurwa amafaranga makeyi arabusanga igurwa 2000 imagine ikinyobwa cyonyine gizibutse kandi ari cyinshi hamandi kuryoha amakikaba kikozwe mu buki n'ibindi birimo nka tangawizi n'ibindi kino kinyobwa kiramara inyota ariko kandi ku badamu bashaka kubaka neza mu mushinga atavuga ati nukuri nta mpamvu yo kusokora ubwo munde hanze wiheza kino kinyobwa ariko ku bashinga ntabe babandi nk'abashatrake bakeneye ibintu by'igugu kino kinyobwa kiragufasha ariko turafise na omo yitwa Tiena ushaka kumesa ari umudamu nka Constance utagomba kumyoka turafise omo ucikoresha agafuka ke ariko kakagira urufuro rwinshi iramota cyane nta mpamvu yo kugura parfum sigira omo yitwa Tiena muriko murabona nimero ngaha ziriko zirapasa ariko kandi ndabibutse ko ndabakunda sana rero usikiganiro makibunye muri introduction turi kumwe n'abantu bafise vibe bakuzumva abandi bazanije bafise vibe ariko bano bajama nabo bararenze reka ndabakira duhere ku gitsina gore mu Osome. Osome. Turabakiriye gufasa. Murakoze cyane kutwakira. Akazina kanyu.
ego ni Constance Katihabwa. Jewe nta aka mfise. No ndafise aka mama Yael. Hanyuma mvuge ndumupfasoni ndumukobwa ndumumama afise umwana umwe. Hanyuma it's okay. Nivyo. Uburiza twipresenta uhera aho wavukiye ntara wavukiyemo. Uvuge wize urabikopa. Umugabo reka tubihere tuza kubivuga hanyuma. Okay. Ni imyaka reka tuyireke kubera umukobwa ariko cyaco yivuga yakikawo cyo kibikawo twene twavuga imyaka naki uvuga navukiye havukana n'abana ndwakanga mu muryango. Okay. Merci. Ni Constance Katihabwa, nkaba ndumumama w'umwana umwe w'umuhungu yitwa Yael Ardi. Hanyuma nkaba ndumuvuka ntara wo muri Kirundo Butanyerera. Mugabo muri Kirundo sinzi kisigaye ari commune canke zone. Hanyuma nkaba ndumwana ava mu muryango w'abana 8. Jewe nkaba ngira 4. Hanyuma muhiri wacu turacanze abera abirabura. Jewe muhira nije batangiye kuronka nera. Hanyuma nkaba mfise n'abandi dusa urukoba 3, nukuvuga turi 3 kuri 5 birabura. 3 b'abanyamwema kuri 5 birabura. Ego. Ngira nawe bandi birabura bafise inzobe nyinshi ko. Oya, irasanzwe nyene utubiri twompi. Utubiri twompi bon hari haba bafise inzobe itamuye gake nabandi nyene ari utubiri twompi nyene bisanzwe ntabwo ari imwe nyene nyinshi hamwe uvuga ati bigomba gusa nko kuko iwacu. Oya. Karibu mwene data. Murakoze. Ndagiye cyane kwa mwadugere. Nawe mwakoze kudutumye. Gira nkuko yabikoze mwene data. Je nitwa Nahomuremyi Shadrack. Umupapa w'umwana umwe yitwa Nahomuremyi Atete Oriane Morgane. Nuko nyene naragerageje twarashoboye. Nkaba ndimvukira nganye ni Bujumbura. Ruguru ntanguye kuhaja nyene Constance nteye hagati kakuvuga ati we dog ngo tuduge tugenda hanaha. Hanyuma iwacu tuvukana turi 3. Cengira 3. Umuhererezi mugabo kandi ni jiwe nsa uko nyene mumbona. Nera iwacu navuga ko tuvanze nyene neza. Iwacu mukuru wanje arirabura ni rufyiri. Akaca haza rero winzoye nyinshi hagati hayama wera. Apana bandi bavuga ngo wera wo mwijuru wera nyene nkuko nyene mu bavuga ari kaya kugira ngo ijuru hazotabera so ababera ni bose kuri uyu munsi n'abagenzi n'abantu nkunda ngene bafise vibe amaleka nyinshi bobo intari yabo yivugira ngira kuvuga ngo umuntu yera ndabizi yuko yibarenganye abantu benshi bagenda barabatuma urutoki nabo n'abastare baramenyereye baziko ndetse katacibika gutwaye bo nk'umwana akakubona agatinya cyane. Oya. Birashika umwana agatinya kugukorako. N'abakuze bose birashika mugabo kera niho vyambabaza. Ariko ubu natahuye ko bo nikakurya nyine ko abazungu bashitse ino usanga bariko barabiruka ko muzungu natwe rumva abanyamwema. Ubu narabimenyereye fise umwanya nca mpindukira nyene rifati nakazi kanje ko kumutinyura kumwereka ko nibisanzwe ko nawe urumva birumvikana kubona umuntu w'urundi rukoba ariko arasirikira mu bantu birabura urumva c'est tout à fait normal kwiyumvira nyene tuye umuntu bite vyiwe. Rero nibisanzwe n'abakuze barabikora mugabo ndose umwanya abo nigisha ndabigisha canke nkagenda abana batoya nkabaramutsa nkagira iki kugira ngo bamenyere nyine ubwo butandukane ko ntavyo baba bazi. Inshinga rero umuvyeyi arabyaye wewe yarasanzwe yera wapi bigenda bitse kugira umuntu avuga umwana yera uko bigenda kuvuga kugira ngo umwana avuke ari nyamwema aba mu maraso y'umuvyeyi y'umupapa na y'umumama haba harimwo uturema mubiri tw'ubunyamwema ayo bita amagene récessif. Iyo rero
izo gene zibaye nyinshi zikaba domina iyo kwa papa igacihura niyo kwa mama ni ukuvuga ziba zibaye nyinshi cyane zica zigenda kwica ico bita melanine kijya kintu kijya cunyunyu gituma umuntu aza yirabura po yirabura imishatsi yirabura imbonero yirabura sinzi ko murabona kujya kabebe kavuka kagenda karafata po uko iminsi igenda iraza rero kajya kantu gatuma imishatsi yirabura ingohe amaso imbonero kijya cunyunyu rero ijya gene iraza riri gaca ibimira niho aho rero umwana acaza yera afise imishatsi yera amaso akaza imbonero itirabura isa na igomba gusa n'ubururu brun hanyuma ingohe amapoire donc umubiri ukaza wera ariko kandi hariho n'abandi usanga atera nyene 100% nk'uko kwiwanje biba bivana nuko hari nk'utwunyunyu dukeya twasigaye kuko ni ibintu biba nyene mu maraso entre mu bavyeyi kandi umuvyeyi iyo afise ico kibazo ari umwe ntashobora kuvyara umwana yera nk'uko kwiwanje no bisaba yuko umupapa umumama bose utwo tuntu baba badufise kuko ayifise ari umwe ntibikunda kuko urumva tumwe twiwe ntituza kugera ku rugero umwana nyene twica kijya cunyunyu cose Shadraki wewe uravutse usanzwe umunyamwe urakoreye mu bandi bana urabona ukuntu bagenda barabatuma intoki abandi batabaramutsa izigeze bishikana kumva ikintu kuri je ndi yatseruka no basi no fuma nitsera nkavaho canke kwihebura kuri rivuga uti kuri byarigeze gushika ndihebura bitego Jesu ko yihebura ahubwo nasanga nagwanye uri umuntu akuze ico nabona hafi naco ndagutera uri umwana ho nanagufata nkakujidura hamwe n'abantu bakabaza tujya mungu n'umwicanyi nani mugabo purepore ko hagi haraza insiguro ati none rega nkakujya bavuga kugendana ubumuga nyene bwo ku mubiri buboneka atubye bashaka kumuhamagara umugaye niko ko babona agenda acumbagira ati rero nanje ni ibintu bambona ko sinshobora kubinyegeza ko nyene Constance yavuze turana bazungu arashobora kuza urabona nka muri mind z'abantu benshi bazi ko umuzungu afise amahera mugabo ari karagusigura wewe gituma yajino nga pore kugene yabikubariye nico gikorwa nyene cacu cyo gusensibiliza nyene kwerekana abantu nk'abandi urashobora guhamagara umuntu akubariye uko mukamusigurira ati nitwa naka ati nuko ntiwavuze nabi mugabo nitwa naka nitwa hurundi munsi nitesha dagi nuko kozo hari ukuntu abagendana ubumuga bw'urukoba cyangwa abanyamaguru turabivuga usanga kenshi bambaye ishapo urabibona hari niyo twashitari yamenyanye abandi nanje ndiwe hariho n'ukundi kuntu nabonye wowe mu kuraba telefone uyirabira quelque part ukuntu njisho biva kuki nico kibazo kiba carahabaye cuko atacunyunyu umubiri wiwanje ufise bivuye ko kuntu abavyeyi mu maraso yabo byagenze rero umubiri urumva hari icunyunyu wabuze rero ubuze ico cunyunyu umubiri uca woroha wagize ibaragera mugabo uca woroha umeze nk'abandi mugabo ntiwihanganira izuba kuko izuba rirakara kandi no ku bantu birabura murumva ko izuba ribababaza twe rero kiya cunyunyu tutagifise riratubabaza kurusha rero dukingira mu maso tukakingira mu mutwe nyene ntirimene umutwe uri kuragenda hari izuba barasana ego n'amaso rero kubera ko amaso imbonera itaza yirabura ntiyihanganira umuco mwinshi hari nk'amatara nakwishe nkaya araderanja mugabo nuko turi ahantu hugaye acaza nyene nk'umuco mugabo yaba dufate nko ngaha hejuru hari nka ya mabati nyene abonerana byaca bigorana kwera rumva umuco ucurenga amaso nasubira gukanura amaso acamenga arafunganya umva amaso aca yanka umuco umubiri ukanka rya zuba nico gituma rya nkofero ndayambara no guca nambara n'amarori
akinga ko umuco uza ari mwinshi. kujya kuntu nakora kurabira telefone ga bijya mwereke ariko nara ibiko dore kuraraba ndabirabo ko no kuvuga ko kugira nsome na nyene negereza kujisho sinzi gituma rero oya nguma nyene arahuku naje telefone yose cyangwa ucuburi oya nsoma nyene ivyo ndiko ndashaka gusoma kandi rero twotangura kwandika message ntugire ngo wontanga oya Hamaza Franke uziraba gute? Za Franke yo ncumita mu jico nyene uko nyene nkinezereza nyene. Ndaziraba ne ngire gute je umwanya umwe baravuga nyene ati birababaza amaso mugabo na kuzuko navutsuko no kwishura amaso ndayigirako irevre byagumye vyongerekana mugabo nibwo buzima tubayemwo ubu bya kubera ko nagumye ndayigira ku mwanya munini kandi naraciye mu bihe niga turi ahantu hatari amatara muhira atamatara hari bigasaba yuko nigira kuri twa dutarabi twa kera bita udukoroboyi cyangwa utwe twatwita udutadoba kasanga turarekura imyotsi turagira ikintu kuvuga ni ibintu byinshi byagiye birahaba no kuguma mwikaye ikayifise intuze impapuro zera cyane kuziguma mu mwanya munini numva sinari bwamenye ubwenge bwo kumenya ati reka ndondere ziga sifise impapuro zitera cyane kumara umwanya muremure ndiko ndimura ndiko ndakurikira ku ishuri ndiko ndagira iki byagiye biratuma amaso agenda aramera nabi kubera ko no kwivuza bitakunze yuko ndonka amarori yomfasha n'ubu ntarigera aboneka oya ntaraboneka ndacari ko ndarondeza ariko nibaza yuko abaho kubera ndamaze kubibona ku bandi nyene bo mu bindi bihugu arabaho mugabo ntashobora gukosora ku buryo mbona 100% mugabo arabaho ashobora korosha bukebuke rero umwanya ibona gose niri naje sindabitahura iyo ngiye kwa muganga bambwira yuko aho bwira ibyononekaye gose gusumbiri mugabo irinda mbona menga niryo mba ndiko ndakoresha mugabo irinda rifunze iri bavuga yuko ritarononekara ntirimbonera ariko kandi iri naryo ndarifunze ngo hakora iri naryo rica ryanka gukora mugabo ndumva nyene ko iri ari ryo riruha rero rimwe na rimwe urumva bisabye ko ndinezereza cyane telefone nimba ari mail ndayishurira aha biba bijanye n'akazi televiziyo ubu sinkiraba vraiment ibiri kure ahubwo nshatse kuyiraba nkoresha nyene telefone ncanshira muri appareil photo nkacangira zoom nkaheza nkaraba muri iyi mondiale y'uyu mwaka uyu mwaka nyene iyi mondiale Argentina ni jambere nahora niyumvira ukuntu abantu bose menga nabasazi mu mupira sinarinze ukuntu biryoha sinzi ukuntu rero narahantu bisaba nyene ko ntera mu mwanya munini mbona bawushize kuri ntuzeya kuri YouTube ndinjira mu ni jambere n'ukuri mbonye nabonye ko umupira uryoha nasanze ndiko ndakoma induru ndi jenyene nyene ahantu ndingira abantu bose baravuga ati namba ndumusazi ndabanye ko umupira uryoshye gutya hari kuraba nyene stade muri gero byo mu mpira oya bamboje ngo oya oya nawe nobona kuko babiri a distance kiretse ndiko ndakoresha telefone kera no kwishuri baravuga nyene tugende kuraba umupira ncange ndakubwira telegram monsieur n'ukuri je sishaka kuza kubereka mavasanga badutsinze nce ngoma mashi kandi ari twe dutsinze none no kuvuga ngaho rero ntuje muri kurangora oya vraiment sinovuga ngo ne nkubu dufatiye wambaye amaro cyangwa nuko nyene nitonze nyene maze kukuraba kuri ekran ndakuzi neza kubera ko nakuravye neza kuri ekran ndakwegereye sino bamenye nyene ti wowe uri exactement naka nuko ndakuzijwi kandi maze kukubona nyenda ndashaka kukudekriva kubera ko nari yegereje nyene ekran ndakubona 50 gusa ahubwo bo abaganga bamaze kumbwira ko ngeze kuri 85 mwereda ari icyo kigabo kirabona ico ngira kigeze nko kuri 70
Nageze kuri 70 bro. oya canke 60 muga nta 50 oya nta 50 mugabo kujya nyine yabivuze tugena turarutana ukuntu tubona hari abandi ko bariko bararabona ati iti ntakarabona ni nko kwa Constance nyene hari igihe mba ndiko ndarabira nkabati hajya handitswe ngo gushada ngo urambesha ngo urabona ndabatoya nanje mba nakoresha ingufu nyinshi kenshi hari igihe bisaba gukoresha ingufu nyinshi peut-être n'iryo gisho ubona umenga rirakanura naho nyene ndazi ko aba yakoresheje ingufu nyinshi parumva kumenga rirarusha ariko araraba kuko hari n'abandi baba ariko barihweza ikintu uzorabe neza nuko nanje iyo nasamaye neza usanga n'umutwe uri kuragira uko agwe n'ukundi kubunamika gukamenga ni nk'igombi umva kuba ari guhatiriza ijisho umuntu aba yari hase umva kugira ngo asome ugaca usanga umutwe uri kuraja gupansha aho woroheye naho rero usanga umuntu kore aba yabitanguye kera yabimugariyemo dufate nk'ubu jewe nk'ubu ndashobora kuronka insiguro yuko kubera ko ikaramu yafatwa n'uku kuboko rumva nukuvuga ndiko ndashaka kuraba mwikaye kugira mbona aho nandika sinashobora kugira uku kuko ikaramu iraha kugira mbona aho nanditse kwaba ari ukumva haca hakoruka nivyo ndavyebaza ko biri aho rero wize gushika mu kangahe konse nize gushika muri ndafise nuze ya diplome ya baccalaureat ngwarize university ego na master nyene nuko naciye mpagarika natanguye umwaka wa mbere mbwa ndacafise ivyizigiro ko nzobandanya naho bigoma bikwancarara naciye n'ubwenge kw'ishuri nibirenze cyane nyene birasanzwe hama wewe shadira wawe mu kagari yegenda navyibuka wacinya kamyinshi ndabihagaritse umve Humanité Générale ninzi gisata kijanye ni by'amahoteli n'ingenzi hoteli tourisme ndasanzwe ndi mu entrepreneur mu bintu bya ndakora ibintu de bricolage nkagiye nashika ngaho iwanyu nabonye tundi tunyene uvuga ati nkayo babwira ukuje kuca biryoha ibyo byose ndabikora Okay, mwavyumvise turi kumwe na Constance na Shadrack ariko ubu tugomba tuje mu yindi parti y'ibibazo ivyo twavyumvise yuko bavutse ariko bameze kandi ntashwa cyo gisigaye no kugendana ubumuga hama ukiyakira hamkabaho neza. Okay, Constance wewe urubatse jewe novuga yuko se ikibazo kingora sinzu oya icyo kibazo cyaba kingora ko yishe bona arubatse ariko sincubatse oya twaragize mariage civile ariko yo kwizone kwidarapo ntibyakunda ko tubandanya ubu dusigaye twubatse mu mpapuro. Okay, aho nyene ndiko ndiyumvira waragize amahirwe ndiko ndabikora ndabizi nkamwigisha urubaka nivyo hama murabana n'umugabo iki cyatumye niwe udafadika niwe byanse kuyubaka byagenze gutubwira ngo mushire kuba musepare ukuntu byagenze icambere na mbere coco yari umuntu vraiment twaragendanye twarakundanye n'umuntu twahuriye ku ntebe y'ishuri nyamutipe ego n'umuntu yaranzi neza ukuntu twahuye deja yarabona ukuntu nagira souffrance mu gufata amanote akumva nyene nama afise amanote menshi ko hari abigisha wasanga babitahura n'abandi wasanga bakara asanze ntafise amanote yiwe nyene byo kumubwira arumva simbona canke narushe gufata amanote wasanga nyene acavuga ati dehors rero ivyo bariko barabibona abana bamwe baragira impuhwe we rero aba muri babana aca yumva nyene ati reka ndamufashe kandi vraiment yarafise critique nziza nice ya nego yarafise critique vraiment soma akamfasha bo ndiko mvuga iyo nabonye hanyuma bon akaza aramfatira defense hajya abonye nk'abana nyene bariko barandenganya akamfatira defense tuba bagenzi uko hanyuma inyuma y'imyaka 2 canke 3 niho yaje kunyinjiza muri iyo ntuzeya bati naragukunze nari ndavuga ati muri bajya abana bose bajya abakobwa bose je wankundiye iki
numva nyene umenga ariko azana ibintu rero atanguye kuzana ibintu by'uburofa nyene agomba brise ubugenzi twari dufitaniye mugabo aragenda buhoro gushikaho umutima wanje uvyakira nyene ndavuga ati finalement usanga ari byo nyene naje nshobora naje kuja muri iyo ntuzeya muri iyo gahunda nk'abandi bana bose hanyuma twaragendanye vraiment ni vyabaye guhubuka urukundo rw'iwacu rwari bari baruzi aho twari duherereye ariko rero rwarimwe ibibazo abenshi ntibabitahura hari abagenzi biwe benshi bamuhevye kubera ivyo kujya kuntu rero abantu usanga baguma bavuga amajambo donc batubonye baravuga kandi cyane abarundi baravuga sha kandi bavuga cyane oya ndabizi cyane hasigaye ko umuntu afata decision kiretse utabakurikira ndabizi nyene bakavuga cyane kabisa ku buryo uriye yuko ariwe aremererwa je akabarije numva no bihunga nkumva ko menga ndiko ndamutera ingorane nkamugirira impuhwe vraiment nkumva ko menga donc jeje nyine nkatangura kumva menga ndagize isoni hakagera ahantu ahuye n'abantu agiye no kubaramutsa ntangura no kugira isoni mvati nibamubona nyene turi kumwe ngaba abandi nabo bagira bace bamuhebane ababwira nyene ko turi ko ntiyabahisha vraiment ko dukundanye ngaba abandi bagira bamuhebe nkumva nyene ko bayikibaza kabibona mugabo rero agaca atangura kunyigisha rero ukuntu tubana navyo tugwana navyo avuga ati nibisanzwe kuba batabitahura nuko vraiment ari mu bantu banyigishije kwa fronta societe guhangana nayo kwiyintegra jewe nyine ubwanje atawundi ariko aranyentegra yarabimfashijemo hanyuma haragera ahantu famille ziwe tutangura kuja mu mafamiye we iwacu yaraza nga mu nyuma arantwara iwabo nawe nyene nkagenda nkabona batwakiriye neza baratuzimanye turagize iki mugabo ntashe faya yabitanguye bon byo kumutikura ntabyo nzi kuko yaramaze gukura ariko bon kumutikura nyene n'umunwa nyene urumva n'inkoni sinkoni nyene ryatwumva inkoni y'amajambo hanyuma bakamubwira ibintu akaca ambwira nyene ati bambwiye ukuntu byagenze ukuntu hagera ahantu jewe nyene ndamwisabira ati please ndagusabye tubihagarike aho yarahejeje nagiye kubimusaba ivyo ahejeje ishure batanguye kuza baramubwira ati onye ntanakwije no mu mutwe umuntu agenda ku fréquente umunyamwema ntakwije no mu mutwe bijya usanga uratiko ngahi Burundi rimwe na rimwe ubwira umuntu aronka akazi akarangirwa n'abandi bari abantu nyene mafamiye nyene harimo mafamiye yifise kujya umuntu arangira umuntu nyene rimwe bavuga ngo umwana imwaro mugabo baravuga ati nta nakazi bomuronderera ntari normal mu mutwe ko chaque fois bamubwira yarandefanda hagera ndambwira nti rero no kuri ibi bintu ndabona umenga bizoba nta mugisha tubivemo tubihagarike kugira ngo nawe uronke amahoro basi mugabo we aravyanka ntiwaca hazamwo rero munyuma maze kuvyanka birabanza biragorana kurumva nawe wumva nyene uri ahantu bataza kugutahura byari ibintu bigoye parapre rero ivyakurikiye nuko hashiye hajamwo ibintu byo guterana inda sinobigaruka ko kanini hanyuma cha turaja muri etat civile cha turabana mugabo atamu abantu nyene kuva bo mu miryango yiwe bari totalement contre ngato bavuga ati okay bo bazogenda baragira ko de toute façon twabona nyene umenga turi muri monde ya twenyene mugabo jewe vraiment ahantu nari ingeze nari kugwego nyene numva nyene umenga nta nuwundi muntu kwisa ntahura yego no hantu narindi none twavuga ati bazoza bariyarinya bukebuke bazobimenyera byari bigoye rero urumva
kuba uhanganye na famiye ugaca wongera ugahangana na communauté abo mu kibano nyene nabo nyene umva bakamufata nk'umuntu w'umumarginal adakwije mu mutwe atagize iki kandi ntibabivugire muri bo nyene bakabivuga neza bakabisohora yego barabivuga neza abarundi ni kibazo barabisohora nyene ntibabihisha gushikaho jeje nyene numva nyene ko ndamwumvira impuhwe hanyuma turabanye baranamubwira rero yuko muri famiye agiye kubazanira abanyamwema rero bazokwama bahavuka abanyamwema ariko aragwiza igihugu nyene abanyamwema azanye akoze ibidakorwa dimwe muri famiye hageze ko nibaruka cyane baruka umwana atari umunyamwema niwo munsi wa mbere nabonye baza hari habaje atarukuza nyene kugira ngo baze kubera nyene ari akumuryango oya kugira baze nyene bashingira intahe ifoto babonye ko nyene ari byo nari navyaye par césarienne nta nuko urumva umuntu yari kubiharira ngo sije navyaye hanyuma barabona nyene umwana ntabwo aje ari umu albinos ariko rero haheze iminsi mikeya we ntangura kubona atanguye guhinduka ndibuka haheze nk'iminsi 3 tuvuye kwa muganga nari njyamye kweri nashobora kwinyagaza césarienne yari yamaze amanyama numva arabwiye umwana ngo mbe kuzokura ryari ngo twigire ico kintu kirangwa mu matwi camvuga muja hehe ndumva yuko hari ukuntu rero nkumbure ico nagiye guca ntangura kubona nuko bya bintu byose yaravyankesa mugabo byarabaye poids kuri we ku buryo ngira ngo bimugora ikontorora mugabo kameme aba umugabo ntana ninda arasima hanyuma ntangura kubona rero ahindura uko yitwara ko ahiranye n'ukwezi amezi 2 tangura kuza utuntu tw'utujambo sanga yaravuze ibintu bikomeretsa nkaho nawe rero uri umugore bishitse agasanga nk'akarora umunsi yasanze amatara yacitse mugabo atabuje iri mu nzu nagoze chavati nkaho rero nawe ngura umugore juste utuntu duto kwera ntaciye mbafisi yo buji basi dimwe ngaho canke abonye atangura kugira yasusi y'ibintu ntabona nk'ubu ndode nk'ikintu sindakibone nkabona umenga biramutiremukije kandi yarasanzwe abizi umva twahuriye ku ntebe y'ishure yarabona uko nandika yaramfasha amanote rero ibintu bica bikomeza biba bibi gushikaho nyene mbona bigeze ahantu naje bidakunda ko nihangana urumva bitanguye kuja mu migeri ndavuga ati mbe yemwe rwa rushato gwera aho batangura kurutabira yagushyize ku maboko gose neza cyane ikofe ingumi imigeri kandi twagenda kura ugasanga nta n'ibintu bifadika birimo ico gihe nariko ndaheza umwaka wa 3 nari mu masession ndavuga ati ibi bintu nkabibamwo uku simpava kwishuri birapfa ndabanza ndavaho ndamubisa ngenda muhira vuga ati mbanze mpeza amasession hama ngene gupambana n'urugo maze rero naragiye mu minsi 2 yaragurishije ibintu twari dufise cyo mu nzu yose ego acaragenda asigaza nyene bikeya acaragenda nyene arimuka acagenda gupanga nyene n'abajama donc arasubira ibusore umwana ndabona uyu mwana naramugendana nico nari ndamufise ndabona rero ko yari poids rero ico gihe
hari ukuntu yaciye yadukana n'ibintu byo kunywa inzoga nyinshi. Hari igihe nyine wasanga nyine yazinyoye gose nyine agacaza nyine akansanga muhira gushwana kavuga ngo barambwiye ngo barambwiye ngo ndakwice ngo ariko ngo sinabikoze ngo ndakwice ndekipera umwana ngo sinabikoze ngo rero ngo nkeneye umwana ngo ndamujane ku batantine ngo amurere. Basaza bibanje bagaca bavuga ati abo batantine tutabonye kuri eta civile yanyu, abo basaza abo batantine tutigeze tubona, ubu niho bagira baze kwenteragisa kugira ngo barere umwana ntarakura. Amategeko y'u Burundi urayazi. Ibintu nyene bica bikomeza bigenda uko hagera ahantu rero agenda yagiye umwana afise yagera kwize 6 mois acaragenda gushika no munsi umwana kwije 9 n'igice urumva haraheze imyaka 9 yaragiye amakuru yiwe nyene abahereye aho yagiye nanje ntawonzi Dubai. Bon ni ibintu urumva kuva muri 2017 urumva niho navyaye mu kwa gatatu yagiye mu kwicenda ntuzi yagiye nta makuru y'Uburundi nta makuru vraiment coupure totale. Urumva ico nasigaye ndatahura ndavye ubuzima twabanye kijya gihe tutari bwabane ubuzima kuko twaragendanye ikintu hafi c'imyaka 7-8 nkabona ukuntu yafata sinoca mvuga ngo urumva ngo ntiyarankunda nukuri je yari yankunze nari nabibonye. Ibincanga rero nibaza ko uko kuntu atashoboye gusiporta twa yintuze y'ibyo bibazo byo mu muryango wamutaye wamutereranye hamwe na societe nyene poa ya societe uko no mu kibano wasanga bariko baravuga nabi nimba turenganye nimba tugiye kuri eglise canke tugiye gusoko gusoma yaramerekeza akagira iki ukamengana umuntu nyene ukimara mare nyene yamenje muri societe. Nibaza ko ivyo bintu byaramunaniye ku gukontorora. Nibigera ubanza basabi wabo. Bon, narababajije nabo baca bambwira ati nta makuru yiwe bafise kandi urumva ntitwakominikana na benshi. Hari abantu bake cyane nibo twakominikana abantu batarenze 3. Umwana niwe twakubaza. Yaramumbajije kenshi ahubwo hariho phase umwana ageramo ku myaka 3, 4, 5. Yaramumbajije cyane nkamubwira ati yagiye gukora akazi donc hagera ahantu nyene umva mama kambwira ati mubwire yuko yagiye kurondera amafaranga mubwire ko ari ruguru mubwire iki nkabimubwira mugana wagacambaza ngo none ngo ko atantelefona none agoma yibereye ruguru ataza kundaba mubwire base antelefone nanje nkaca nsubira muri babandi tuvugana muri family base ni mumubwire ko jewe atangorane n'imwe tuzadufitaniye azara telefone basavugisha umwana kugira umwana naratinya cyane ko umwana agira mu ishure ashita mu manota kuko yari yatanguye kwiga nyine ari maternelle ya mbere ya kabiri ya gatatu hanyuma mbona ntibikunze hagera ahantu nyene kuri 5 6 candamubwira nyene ati yagiye kubera donc nibi biba bigoye gusigura dimwe yagiye kubera iki yaragiye kubera yabonye nyene bidakunda ko tubana umwana rero acavu aratekereza ubu nyene bon bire babaje nyene mugabo je naramaze kuvyakira surtout ko atarije biba ko je nyene urabona n'abasanzwe kuzogira abanze kwibwira kuzosubira kubana n'ubundi nyimba ho ndabona ko uri na mwiza na ndabivuga iyo bakorondeye ubwo ntubanka kubeje gikomere cyo wundi muntu numwe yakunda biravana kuko urumva ngo mbe bavuga ngo ingo yaguka sinzi uko bacumo ucusanga hari ibintu nyene by'ibibazo byinshi bafata imbeko wewe ntazoba nk'uwambe mbe wewe none ko societe y'u Burundi ego ubu unye turiko turagira ama sensibilisation benshi bariko barumva ko kera hari habumva yuko menga nta nubwo turi n'abantu mugabo bukameme baravuga ati n'abantu mugabo bace baza nyene ati n'abantu bashobora kuzana dimwe nyene abantu aba consommateur
do premier ordre nyene ata bintu birebire bokora atahaki kuko hazamo utujambo twinshi nyene bakavuga mbega uyu yoshobora guteka mbega uyu yoshobora kuri yoshobora kubona surtout ko urumva urukoba rutarindi izuba n'amaso kwera tuguma tuvyigisha ati tuba dufise ikibazo c'amaso ikibazo c'urukoba rero benshi bace bibaza mbega none uyu muntu ubundi agiye mu rugo yokora iki yomara iki haba harimo ibibazo byinshi cyane kandi urumva barandise normal kuvyibaza kandi ni responsabilité ziwacu kubasigurira ati ibintu bimeze ukura realite canka bipfuza kwibona bakaza nyene kudutembera mu buzima bwa misi yose bakabibona mugabo naje urumva haje undi muntu kunyaprosha bati mbega uyu muntu ibi nibi bazovyihanganira kuko haca haja ko deja no kandi kantu apara yuko ndumunyamwema kandi nukuva si amaso yanje ntabona neza urukoba rwanje ntirurindi izuba ubu rero haca hiyongera ko akandi gasarisho yarubatse n'umudivorce afise umwana kuri babandi bavuga ati nta kujya gutangurana kimwe ku busa urumva utwo twose n'utuntu tuca tuza bati eske uyu muntu azovyihanganana donc umuntu haje nyene nkamuraba nyene nkavuga ati uyu unye kuko naje malgré nyene ko nduku nyene babibona ibyo benshi bakunda kwihenda ko nkaho umenga umezuku utegereza kumva ibyo ari byo byose oya utegereza kwakira wari we wese oya naje ndafise critère de sélection urafise gu erega nibisanzwe nk'abandi bose ndafise ibyo nkunda ndafise ibyo nanka nimba umwe ashobora kunyankira ati uyu afise urukoba gwera canka afise iki nanje ndafise ibindi nshobora kwanka ku muntu kanaka nkavuga ati wewe nturi mu mashwayi wanje sishobora kwemera uwari we wese nanje ndafise critère de sélection nyene ukunyene bimeze benshi rero ntibabitahura bumva nyene umengo umuntu karabaye nyene oya suko bigenda malgré urukoba kurya nyene umuntu yiyumva kurya nyene yumva yo kunda gakundwa canka gakundwa akazwa canka gukunda nawe nyene niko natwebwe biba bimeze kurya nyene ushobora kuvuga ati je nkunda umuntu muremure canke mugufi nkunda uw'inzobe canke uwirabura nkunda umeze twe bidushikira kurya nyene natwe iyo nyiyumvo tuyiyumva uko nta bitandukanye. Shadrack wewe urubatse tukiri ntahe ngufi ngene wamureheje ngene vyagenze tusa hama gushika murabana no munsi ubikorera iminota mikeya sino hari gishika nkamucokoza kusinuva ko hari ibintu birebire byabaye wapi bo twari dusanzwe tuzinanye bisanzwe tu nubwo ko namuriheje muri blague ndavyibuka mu ntango naramurondeye mugabo vyandi by'abakobwa nyene ba Constance urabazi babanza nyene kwikarija ndamurika nyene aratekana hacaca umwaka umwe tutabonana cadurirana mu rubanza nyine umunsi nyine naye mfise akamoto nyine nambaye neza nko kwiwawe arambura nyine nabati ni sawa eti sawa cyanigira ubundi munsi caduhurira ahantu rero kariga ibintu byo gushona acarambona nanje kuraba umuntu yari yanshoni naye nagiye gusonesha akabutura ngo Shadi wari wagiye ati je ndaha nyine kweri je ati nimero zawe nazibuze tunazisabye namufya ndabati ko mutazisabye mu byanje kandi muvugana ngo yango nashaka ndaze kwisabira iyo take ndayibuka hari rodisi z'ukwa gatatu 2020 asha kuri uwo mugoroba ebana mare baravuga sinaryamye bukeye nyine byaguca biratangura rero biraduka nawe nyine ntiyoroherejwe sino umukobwa yarankunda kuko mu ntango byarameze nk'ibihagarara nyine barabikupa mugabo nyine ko umukobwa haragira nyine aguma yibuka uko twayaga iki nyine araswara bivyura mugabo ibintu bica birarushiza kugenda neza ebana muri 2020 turabikora mu nzira kandi biraryoshe mbo nawe nyine tugiye turankine twaraje iske ni yabyarazobyara amanasa gute ndavika ko abantu benshi baje kuturaba muri hôpital mu gitere ntibaze nyine pour nyine kuraba titi umwana barabeteske ni albinos canke ni non albinos gushika no dufise baje ciza mze yego vraiment
bazana konsa kandi se n'umudamu mwiza yitwa Cynthia Cynthia turakora muki muri solution kora turi guhera konsa turakukumviriye gose Constance aramuzi cyane ni Rwanda cunga ntihagire ntibamucemo Shadrack konsa n'abantu bahora bavuga ngo kuryamana n'umunyamwema ngo numuti ivyo bigatuma biriko barafata ku nguvu abanyamwema canke abandi bakabaca amazosi ngo ni imari ivyo ramaze kuvyumva ndibaza nivyo twirirwamwo n'izo ngo none nivyo kuryamana n'umunyamwema ni dawa none vyo bidawa gute mu gihe umwana deja ikintu ca mbere umva abantu niba bacira mu mutwe kwanza biyumvire umwana atwagwa indameza 9 nka kujya kwa abandi bose bishitse nakabaga prematire nta nuwo ndumva kwanza bavyaye araga prematire mugabo bishize akaba prematire navyo bari bisanzwe nibishika none deja n'umuntu yavutse nka kujya kwa abandi yavutse ku bavyeyi babiri barabibona yavutse kugiko ntiyavugize none iyo izo nguvu kubera ko gusa mu maraso hahindutse hakaza rero rukoba kubera ivyo bibazo byo mu maraso byo ku bavyeyi nico kintu coca gituma umuntu aza afise izindi nguvu ko batavyiyumvira ku bazungu erega je mpora ndabigereranya nka kurya mpora ndaba nta bintu by'abafumu nzi mugabo ndabiraba ku mafilme iyo bariko barakina za ninde nande naho ranumva bavuga ngo ugende nguzane ngo inkoko yera mugabo inkoko riba ririgi byavuye mu nkoko nyene inkoko yataye nyene mu yandi magi hakavamwo izera zirabura zinginagina ziki none ico ijya nkoko yera isumbije zinginagina ni giki ko byose biba byaramagi nta kintu na kimwe kiri ico muri ivyo nta nikimenya amenya baragenda ababavyaye ko twifitiye abafiyemere benshi baragenda babaze ababikoze yuko hari ico baronse canke ababishe ko hari ico bungutse kandi benshi barakunda guhemukirwa abanyamwe barahemukirwa kubera izo ngorane nyine zo muri society abarundi turakunda kuvuga kandi rero nitwumva ko tuba turiko turica ubuzima bw'abandi bantu umva nk'ubu nk'akarorero umva dufate basi nk'akarorero nk'uku kuri jewe uca wibaza nk'ubu uno munsi umwana akuze adafise papa wiwe kubera ko hariho uwundi muntu yashizemo inguvu kugira ngo papa nubwo papa w'umwana nawe nyene atabaye umuntu afata ingingo atahagaze nyene nk'umushinga nahe ibaze kuba nimba wewe uri ngaho utumye uwundi muntu azokurana igikomere cyo kuba atabona umuvyeyi wabigizemwo uruhara nta n'inyungu nta n'amahera acaja kuri banki wawe nta niki urumva ivyo bintu ukuntu biba bimeze donc abarundi bakunda kuvuga cane bakunda ku bijya bintu biratusha cane je nk'uno munsi mpora ndaba turi kumwe n'umwana umwana abagomba kunkingira bijya bintu bako baravuga menga ntashaka yuko novyumva nanje kurundi ruhande nkaba ndiko ndamukingira numva yuko ntashaka yuko abyumva kuko nawe bijya bibazo ngira donc je nk'ubu ndaramaze kubirengera nyene nta kimwaro nogira ngo uvuze ngo nyamwema nta kimwaro mba mfise kuko urumva niko naremwe kandi ubuzima bw'iwanje burabandanya ubu ndiyizinze uwo ndiwe nzico nshaka mvuga ati nkeneye kugera kuri iki ndacitumye ndahaguruka nkagikora kandi nkagishikako nukuba ntaco bikimbye mugabo ujya mwana tuba turi kumwe hari haho nawe bimuvuna mu mutima kandi ugaca usanga rimwe na rimwe biko bigirwa n'abantu bakuze ntibamenye yuko bariko ntibabe conscious ko bariko barasambura umutima w'undi muntu Shadrack hari abavuga ngo abantu benshi bibaza ngo abanyamwema babara n'abanyamwema gusa nk'ubu uriko muragenda rero bagacavuga ati umugabo n'umugore nibikitsi ndazi ko bibashikiye baravyiyumvira je ngira ngo murakunda ariko pe nawe murakunda hari ukuntu nyene mwaraga equipe nundi muhungu yari muremure Pacifique hariho nundi umukobwa ujya munsi wa evenement wari waje munsi wa evenement ngo atashikare wa nyuma evenement ya nyuma naciye nja narafatiriwe hariho nundi umukobwa yambaye akajipo yabanishije kabisa ndamubaza ni konso urabishobora ni konso yagiye he ngo konso ngo yagiye ariko nyine ukabona ko bo bagumana ko bo kuri bo
Civuga nti fine ariko kuntu rero bagumana ngira n'undi muntu ntibamwiteza kumburingira barongora nabo kuri ndazi ko n'abandi bantu bavyumvira nivyo murongora namwe kuri mwebwe cyane. Hoya ni cya kintu nyine cica kigaruka James simfise umu albinos simfise umugore yirabura. Constance Gay yubaka yari umuntu yirabura. Mu bisanzwe nka jewe duhora tuyagana Constance hari igihe twidebata ko nyine twavuga ati no nkawe wishe dawunde hije ukano ati Constance hamati je sinabitahura tinoca mu numengo uri musaza anje noca ndamutumura kandi ivyo navyo bibaye ko baturi dukoze amakosa gose kuko urumva ni zangorane twaba dusubiye gukwiga kuko urumva yafise mwemerane nanje bise mwemerane zishe zihurumva ca tuguma abanyamwe bacane none burya no mu maraso wewe nuko nyine bimeze burya ubanye n'ubundi muntu w'umumwe mwoje muvyara nukuvuga nk'ubu tujya kiya cunyunyu je ndacifisemwo muri jewe cenje kubana n'ubundi nawe ijya ntuze ya amajena pani cunyunyu icunyunyu ni ijya melanine ijya twe tudafise ijya jene rero sinzi uko namba twe tutrema ngingo namba tutrema mubiri nukuvuga jewe nciye kubakana na Shadrake tuca tubavyara rero mugabo hari ukuntu abantu bavyakira mu ntuze zitandukanye sukuvuga yuko dushaka kugira twikumirana tutagira mugabo iyumvire nawe ni nka mwene kumwe abazungu bavuga ati jewe n'ukuri sino vyara abana benshi nze gutuma haba ibi rero natumva ati none wa mwana aha mu Burundi nta mavuta yizuba araboneka aho tuyabonye abazimvye agacupa kamwe kageze mu bihumbi 280 mwe urafise ibindi bintu wisiga kumenga wo ufise iswaga nyinshi usumba Shadrake oya nize nutwo tuvuta twizuba nyene turonka nyene numva nk'ubonye je ndazi nyene abo ncambwira nyene ti mutwo tuvuta iyo bikunze nyene barama bakamereza nutwo nsagurira abandi nyene bene wacu mugabo mvuze ati ndayegurire n'umushahara wose wohererako usanga ari ibintu biba bizimvye cyane iyumvira rero citwo dushaka kuvyara babantu bazoza gukurira ha hantu ayo mavuta ntayo bafise bazoza gukurira muri ya societe ikirimwe ibintu by'amajambo amaboro ibiki urumva uwundi mwanya menga twobikinga mugabo kurundi ruhande nago ifoko tuba mu bandi tuvyagwa nabirabura kandi turashobora no kuvyarana tukavyara umwana yera bambe yirabura mu bisanzwe kuko ega nibisigura yuko ndayifise zinanye mu albinos n'ubundi mugenzi ego mugabo pana ngaha i Burundi nantuze inde wa mu Etienne na Claudine bakakana kabusara albinos kuko urumva zibari aba yo ni kaya mbere nari nayibagiye sino benshi ariko ntabaravyara uwirabura hariho bamwe rero hanze usanga nyene abo hanze bavuga ati none natwe ntitura amakosa muri society fo uko natwe tukundana muri twebwe tukagwira tinakarembanye niwo turi dusa ni wa ntahura ni waza gutahura ibibazo vya ntazonturubika ntazogira iki mugabo twe ku ruhande rw'iwacu ku ruhande rw'iwanje nivugiye jewe naje tuvuga rero twiba ku ruhande rwacu ku ruhande rw'iwacu ifo yuko ducanga twavyawe n'abavyeyi birabura iyo tuvyaye tuvyara abana birabura ni vyiza ko ducanga uko nyene Imana yabishatse kuko nk'ubu nkaje muhiri wacu havuye jewe hacakurikira uwirabura havuye uwirabura hacakurikira uwera havuye uwera hagakurikira uwirabura havuye uwirabura hagakurikira uwera nukuvuga rero iyo canga rero turayikeneye tubarenya kubana niko Imana yabishatse si twebwe bo kubifutanganya ifo yuko mudukunda uko s'il vous plaît none nyine yacanze tubara nakafise dukuse dusana none shari mugo uvyaye wewe umunyamwema ikintu ca mbere agishika ku isi agitabura kumenya ubwenge no kuvuga ngo banze kumubwira niki Mwumva aho onye bwa mbere hoho kuri bya vyigwa nigisha abandi cambanza kuriwe nkamara ati kuko bwa mbere nije mba mfise igikorwa nyamukuru cyo kumenya ingene ndamufata kandi urumva biba vyoroshe yuko twigisha nabajya abandi bantu usanga babavyara bati muteza kumufata uko turaba nanje nyine mfata umwana wanje ati ntivyoroshe mugabo bimeze nuko kunyina bavuze amashapo nyina akamara umwana w'isuku nyine asukuye mu ivyo bintu byose no kumusigurira ati ubwo uvuka umeze uko byagenze uko nyine tuko turabigusigurira ubu rero
umaze kuja mu bihugu bingahe kubera urwo rukoba Imana yaguhaye watomboye bo sinovuga yuko maze kujayo kubera ngo uru rukoba nyene natomboye mugabo kameme kubera ikintu ca inclusion iba ari opportunity nyene bigaca bihurirana nuko ibyagiye biravugwa byose Imana yampaye inkomezi zo kuvyihanganira naho ntarinda nabona nkagerageza nyene nkaca kuri iyo ntebe y'ishure hama nkagira nivo basi ikenewe nyene kuba nyene noshobora kugenda kugira ico mbwiye abandi kuko urumva sigupfa kugenda umuntu agenda ari uko afise ico abwira abandi ari uko afise ico amaze aja umva uja kongerereza ubwe ngo nukuja gukarisha ubwenge urumva bakarisha ubwari buhari ntibakarisha ntibazana bishasha rero bene uvuga ko ari bingahe gaye abaze kuja muri Kongo ego kabiri Kinshasa Kinshasa kabiri Tanzania kabiri Dar es Salaam ndani Dar es Salaam na Arusha Arusha ni kabiri Dar es Salaam rimwe Côte d'Ivoire rimwe muri Suisse rimwe Allemagne rimwe washitse mu Suisse yego mu Suisse mu Suisse arabizera yego Geneve Allemagne arahunyura pastage yatuesha naho iwawe turi mu Suisse ashobora mu Suisse kwe mu Suisse mu Burundi na Allemagne yego na bon suvuga ngo ni kubera ubwo rukoba bya bon ho naringiye mu byo mu nama sommet mondial sur le handicap by'abagendana ubumuga mugabo biza guhura n'akazi muhora se kuvuga ngo ni kubera ngo ni konge no wase kuvuga ngo ni kubera biba bihuye n'akazi ndiko ndakora bon ntibaragenda mugangera ngo bazogenda era nuze nyene New York merukayo mugabo ngiye ko ego wagiye kabisa urakutaga kona hama kakazi ko ngahana urumva tuba twicaye ngamwe n'umwana naho nyene mugabo byari by'abagendana ubumuga se kuvuga ngo ni kubera ngo ukuna ari mugabo nako nyene kari mu gatoya nyene urumva nino ujye mugabo arabizi kweri ko wirigururira amadege vraiment afuma cyane ntabona n'amafoto na postinga ngi bo oya none ngira ngo no postinga ngo kubera ngo abibone oya ariko basi baramubwira ati burya rero wa muntu yavuye abimari ntavyo nzi iyo uvuze vy'imari ugira usubire gukwega ingorane bana nabwo ari ivy'iboro n'imari oya hago yahavuye umuntu w'ikimazi w'ikimazi nkombora nivyo niyo vuangira ngo Imana yashakanye niko ncamwo naho bonde ibaze kire tuzobibandanye hanyuma reka twazi ibindi tugire mu bindi bibazo ibyo kuba mwera akazi kanyu kazima mwera kazima tuzoja mwira kandi muzoja mwira ariko Andre ndabakunda urabizi yakoze muri mu bantu nkunda yes okay reka rero twazi ububazo butandukanye tuve muri ivyo muri ready bro yeah ready nyine bimukiri okay reka rero Shadrack ibarabara Ellen Tour dijaye normal wow yabitoye nukuri aho rero ngira kabaye ntavyo okay reka nigire kwa Constance intama ivyara kumeza ngahe yewe gahewe kumezi 9 n'umuntu rero n'umuntu rero bon nivyo nibaza vraiment wewe adekira kumeza ngahe shatsa nta wewe adekira kumeza wow bibiri kubusa okay tuziki tuje tugaruka kuri uyu jana ni umukuru w'igihugu wa RDC yitwa gute
uwo ntore muyoberwa gute? Antoine Felix Tshisekedi Chirombo Fashi. nibaza yuko ari ubushimwa tu ego nagize inkondo ko zihabwa nabijyanye okay shada hari karibu yita mwana wiwacu nacicagiru aze ko mwana wiwacu nacicagiru karirimze nugutomboza kari Sylvestre Objection. chance Kutamuraze mbanze ngira. Mbanze nanje ninjize icya kabiri. Wari kureba nginjize icya kabiri rero. we cyakabiri cyambere aho Oya naca ninjize icya kabiri tukaba drodo. Oh, oya byari byabanje kukunanira. Icyo kirikiri anire. tagiye kose nuyu mukinyi wa football maze kuwumva mu Burundi akina hanze atakina mu Burundi ariko akina football Saido ntibazonkiza rede yazogize abakina hanze Saido bari mu Burundi gerageza ndabahaye 30 seconde nujya mu murapfa haritwa oya wapi witwa basi Yusufu Nyange Chena we nari nzinzi Saido ngibazonkiza yabiyekaye gose okay ngira verset biblique uzi zibiri iya mbere itanguriro itanguriro igice ca mbere umurongo wa mbere mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru icya kabiri Yohana 13 umurongo wa 16 kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko gwatumye yatushije yavuze 13 wavuze 13 umurongo wa 16 umurongo wa 16 watushije natushije kasa Yohana 3:16 ntunjaniranye okay Shadrack Miss Burundi ya 2025 bibaza kwitwa gute Miss Burundi ya 2025 oya kwera nambeshi gerageza Kelly ya la gloire Kelly ya la gloire Kaneza Mega kaneza iriko nivyo batubwire muri commentaire ariko bibaza ko gitoye cyo nagitoye tumaze kugira kangahe sindamuruta abasumbya kimwe reka asumbya kimwe oyaye maze gutora bingahe bitatu guitar acoustic ifisi miginga 6 wow ubize gagufise nico ni chaka nacho wewe ni mtakwazi kibazo choroshe umahoro mbirize radio mbwira umwana agira kabiri bamwita gute havuye imfura ubuheta tumatunga oya ubuheta bavuga bucura yes we ndakwazi namwazi cyanyuma kigoye kugira amasi muce munganye tunganye oya turanganya rero ndagusumbya oya turanganya ni kuri turanganya okay ngira imigwi ikina basket 3 mu Burundi utsi urunani aya ntarundi nzi ko ndamaze kujya mu bintu byabo urunani msisi abandi n'abandi vuga nawe ko ni nka Jim yitwa Dinamo nari murabo na Dinamo nibyo y'abasoda nayo yitwa gute ikipi z'abasoda zose ziba zifite ya football zose zitwa Chiki wapi habagerezwa nga muzinga muzinga ya konso icyanyuma inarunyonga yavuka mu ntara ya hehe yewe gayiwe nkekari muri Muramvya nani mwana bakazana biyo batavuga heje nibaza ko mwaro konso horo wacutashe kwego ye horo wacutashe mwana ndaca ntaje kukasaka
Kaina Runyonyo niye Gasaka Kaina Runyonyo oya arindira twumva agasaka Kaina Runyonyo Ingozi ego komana basi ko muzana mu byakera mbazi iby'ubugeni mbazi iby'ubugeni apani tuzobandanya parti ya kabiri tuzovugana kuri sije y'urukundo rero kandi tuzokurikira tuzokorera kuri sije y'urukundo so mwakoze kutwitaba ariko namwe reka ndabahe mu mbatsi kibazo kimwe ndazi n'ubugeni mufite ibyo mushaka mbatsi kimwe cyari cyo cyose ntumbabari umbatsi kushaka sawa ntangure le famosoni nikihe kintu wahora wiyumvira ku bantu bagendana mu mwaka wo kuruka kuri ba Nyamwema ariko uno musi ushaka kuvuga ati kumbe nari naribeshe ntibyari byo sinari bagira amashuri menshi aho nakuriye nabona batagira n'ubwo amahirwe yo kuyiga ariko maze kumva umuntu yize akajya bukeye indege naza kibyo cyangwa izina kwishyura nabajije akabazo koroshe sava ikibazo canje kubera ko namaze kuvuga ko mvuka i Bujumbura ndazi waciye ukigira bishobora kuca ukapita n'ingoga kubera ko ikibazo nagomba mbaze ni iki wowe iyo ubonye umunyamwema urashobora kubaza ko i Bujumbura ashobora kuvuka umunyamwema yego navyize no mw'ishure vy'amamelanine n'ibiki navyize gatoyi ariko abanyamwema bye nta munyamwema w'umugenzi nari mfise kandi ndakunda kubakenera muri filime nk'uko Constance zoca mu nkangu sha tukakina nyine mvuge filime yose tubigenze ngaho sembe ndayivuga sha dukina nawe mbe Constance ushobora kwakitinga kweri navyo ntushobora kweri so mwakoze kudukurikirana nitwa Noraske nitwa Constance mama Yael na papa Morgan ariko nanjye nitwa papa Haya. Thank you son, thank you, bye bye.